Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye mwese tubasabe kugira ngo muze kumviriza neza, harimo byinshi bigiye bitandukanye ugiye kumviriza, kandi abantu benshi bakaba bahejeje kugwa mu gahundwe. Turi kuwa kane kwigenekezo ri9 kwezi kw'icumi 2025 mwanya rero tubazaniye amakuru avugwa cane irya nino mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko tuyatangura rero reka turamutse mwe mwese mudukurikira muri mu Burundi, mwe mudukurikira mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri ku mugabane wa Afrika mu bice byose ic'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure Aziya, Australia, Uburaya hamwe na Amerika, Canada, namwe turabibona ko mubandanya gukurikira ibiganiro byacu muri mu bambere, kandi turabakengurukiye cyane mwese rero muri ko muratwumviriza muri uyu mwanya. Turabahaye ikaze. Reka tugaruke kuri iyi nkuru iciye ku masonga, ariko inkuru ibabaje cyane. General Guillaume Bunyoni, general umwe rudende afise ipeteri hanitse cyane mu gipolisi c'u Burundi, yaba yinjijwe ibitaro bikuru vya Gitega. Murabizi ko rero afunzwe. Radio RPA yatangaje ko Bunyoni yajanywe mu bitaro no munsi saa 5:30. RPA rero ikavuga ko yagiye aherekejwe n'imodoka 8 zirimwo iz'abakozi biperereza, abajejwe umutekano hamwe n'abacunga ikirimba c'umukuru w'igihugu. Kuva mu ndwi iheze rero hari amakuru menshi yagiye aja hanze, ariko kandi bakaba abantu bagiye batandukanye bariko baratabariza Guillaume Bunyoni. Ubu rero ubuzima bwiwe bwoba bugeze ahabi cane, ariko kandi turaza kubagezaho iyo nkuru ku buryo burambuye, ariko tukaza no gushimikira ku vyatanzwe na bamwe mu bakora mu ibohero rikuru rya Gitega, aho babandanya gutabariza General Guillaume Bunyoni, aho batangaje ko Guillaume Bunyoni atavuga, atabona, atumva. Abo bakozi rero bakaba bavuga ko bafise amakenga ko hoba hariho umugambi wo kwica General Guillaume Bunyoni, ne batahura n'ingene amakuru y'ingwara yiwe azwi, ariko ntihagire igikurikira ngo ubutegetsi bugire ico ubikorako. Muri ayo makuru rero turaza kubibagezaho, mwumvirize by'ubwo butumwa abakozi b'ibohero rya Gitega buba bashikirize ku magara ya Guillaume Bunyoni. Nayo uwitwa Yeremia Minani, muramuzi ko ari mu buhungiro, yakaba nawe yahejeje gutanga ubutumwa agira ati hari inzandiko nyinshi ziguma zicana ko zitabariza Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Izo nyandiko zivuga ko yoba ariko arahohoterwa mu munyororo, na cane ngo mu kumwe mu ruhusha rwo kuja kwivuza. Jeremia Minani rero akaba yabandanije agira ati imbere yuko Bunyoni afatwa agafungwa yari afise umugwi w'abicanyi urongowe no witwa Desire Uwamahoro. Tuributse ko Desire Uwamahoro nawe afunzwe muri dosiye imwe na Guillaume Bunyoni. Ngo kubiharuro dufise ngo umugwi wagandaguye bunyamaswa abantu 417 kuva mu kwezi kwa Rusama mu mwaka wa 2017 gushika mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023, niko Jeremy Minani yo bahejeje gushikiriza. Ngo naho ivyo vyaha atari vyo hafungiwe, ngo ikibazo gikomeye jewe nguma nibaza ni kimwe, ngo kubera iki batumwambika ikamba gapfa bigafata umusitari. Igituma nifuza kugarukana igihano co gufa mu Burundi no kugira ngo inkozi z'ikibi nka Bunyoni na Desire Uwamahoro bashobore kuronka igihano kibabereye ngarico kwicwa, niko Jeremy Minani ahejeje gushikiriza. Muri komantari rero y'ivyo yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, abantu benshi bakaba baje bamwiyamiriza bavuga ko we atabuntu umurimwo. Hari uwagize ati nibaza ko bitumwa n'ivyo twaciyemwo, ariko ivyo ntibikwiye kugira ngo twibagire ubumuntu, kwica ni kizira. N'abandi rero bagumye bariko bariyamiriza ivyo Jeremy Minani yoba yashikirije. Aho rero yabikoze ashiraho ifoto ya RPA iriko iracana ku mbuga zigiye zitandukanye, avuga ko General Guillaume Bunyoni yoba yinjijwe ibitaro bikuru vya Gitega. Akaba rero yagiye aherekejwe n'imodoka 8 zirimwo abakozi b'iperereza, abajejwe umutekano n'abacunga ikirimba c'umukuru w'igihugu. Reka noneho tubibagezeho ku buryo burambuye. Kuva mu ndwi iheze abantu benshi yaba ku mbuga ngurukana bumenyi, abari n'agateka kazina muntu baratabaje kubijanye n'amagara y'umunyoro Guillaume Bunyoni, bivugwa ko atarakibona
Atavuga kandi atumva. Mutama Petero Claver Mbonimarongo ya PRODH nawe yaramenyesheje muri none ko Bunyoni amerewe nabi rwose bivuye ku kungene abayeho yugaranywe muri isolement total ku buryo atanumwe ashobora no kuganira nawe. Mbonima rero yaravuze ko uburenganzira bwa Bunyoni nk'umunyoro buri ko burahunyangwa, yasabye ko bamureka akaja kwivuza kandi agahabwa uburenganzira bwo kubonana n'abandi banyororo. Radio RPA irongowe na Bob Rugurika yanamenyesheje mu ntango z'indwi ko amagara yo mu mutwe ya General Guillaume Bunyoni ayoba asigaye hanyegera musi y'igitanda. RPA rero yaravuze ko umuganga yavuze ko Bunyoni afise détresse psychologique igeze kure, kuvuga ko ari ubugwayi bwo mu mutwe. Mu nkuru rero nyinshi hari abantu benshi bariko bibutsa ko Bunyoni amagara yiwe ageze habi, banashira n'ahabona amasengero yamwe mu bakora mu ibohero rikuru rya Gitega bavuga ko keka ko ari umugambi wo kwica Guillaume Bunyoni. Rero bakaba bivuze bafatiye ku kungena umukozi yategura imfungurwa za Bunyoni ariko arirukanwa ngo ahabwe imfungurwa zo mu ibohero. Ariko kandi hari n'ubundi ubutumwa nabwo bwatanzwe n'abakora mu ibohero rikuru rya Gitega, reka nabwo tubagezeho. Abo bakozi rero bo mu ibohero rikuru rya Gitega bariko barasemerera basabira Guillaume Bunyoni agateka kiwe koko kubahirizwa, kuko ngo ntavuga, ntabona ndetse ntiyumva. N'ubutumwa rero bwarungitswe na bamwe mu bakora mu ibohero rikuru rya Gitega bandanya gutabariza General Guillaume Bunyoni. Bano bakozi rero bavuga ko bafise amakenga ko hariho umugambi wo kwica Bunyoni, ntibanatahura n'ingene amakuru y'ingwara yiwazwa ariko ntagire igikurikira. Mu butumwa rero bashize ahabona banditse bagira ati mwarakoze gushira ahabona amakuru y'ingene amagara ya General Bunyoni yifashe. Ubutumwa bwanyu bwarashitse kure. President Ndayishimiye havuye arungika baje gusuzuma uko ameze, basanze atavuga, atabona, atumva. Bishitse rero akavuga naho avuga ibitaroranye, aguma ameze nk'ikinyiginyigi. Ubu rero baramuhana imfungurwa kanka, haraho yemera kunywa amata gusa. Mu mwanya wa mbere bari bemeye ko aca ajanwa kwa muganga, ariko ntawuzi ahavuye ingingo ibihagarika. Ikintu kiduteye amakenga kurusha ni umugambi wo kwirukana umukozi ajejwe kumutegurira imfungurwa. Kuva rero kuwa Mungu mw'ijoro baraje kumubwira ko yoshoka, ariko yarabankiye yavuze ko yamaze kuryama. Uyu munsi rero barasubiye kubivuga rwose ngo umukozi naviyo maze bazohore bamugaburira ibivuye mu ibohero. Biboneka ko rero hashobora kuba hariho n'umugambi mubi cane. Munyoro rero ni umuntu nk'abandi, ngarafise uburenganzira bwo kwivuza, kumwankira kwivuza no kumuhohotera ntaco bifana n'igihano aba yarahawe. Uburenganzira bw'umunyororo ni ubwo ubahirizwe. Ubu butumwa rero abantu benshi bariko baratanga. Tubivuga rero dusubire umunyororo ni umuntu nk'abandi, niko Pacifique nawe yoba yashikirije ku rubuga rwe rwa Facebook. Ngarafise uburenganzira bwo kwivuza, ngo birababaje ingene mu mabohero y'u Burundi hapfira abanyororo benshi kubera bankiriwe kwivuza. Kwankira umunyororo kwivuza ntaco bipfana n'igihano yakiriwe na sentare. Kumwankira kwivuza no kumuhohotera. Abategetsi rero batwara amabohero barakwiye kuza barakurikiranwa iyo abanyororo bapfuye kubera bankiwe kwivuzwa, bisa no kubagandagura. Wari ikintu kigora benshi gutahura, kuko ngo uburenganzira singabire duha abacu canke abo dukunda. Uburenganzira bugenewe buri kiremwa muntu mu kubaha. Uburenganzira bw'abarya bari kure yacu ni nko duhamagara ko n'ubwacu bwubahirizwa, ariko rero nitwibaza ko uburenganzira bw'abandi butubahirizwa. Tuba tumenyereje ko n'ubwacu butubahirizwa. Niko Pacifique nazwe yoba yagize. Abategetsi benshi rero ngo barebagira ko mu kubaha uburenganzira bwabo badakunda baba bahamagaye ko bwabo buzubahirizwa mu gihe batazuba bagikomeye. Niko Pacifique nazwe ahiraheza ubwo ubutumwa abwiwe. Ivyo kwa Guillaume Bunyoni rero ni gutyo vyoba vyifashe. Murumviriza ko rero amakuru atari meza kuri General Guillaume Bunyoni. Ubu rero nk'uko bivugwa ari mu ibohero rya Gitega, ariko rero muri uyu mwanya amakuru yadushitse ko akaba avuga ko yoba yashikanwe ku bitaro vya Gitega kugira avugwe kuko yagize détresse psychologique.
iyindi nkuru iriko iravugwa cane n'ubundi nirabana n'amagara y'abantu muri ico gisata rero ako ingaruka zo kubura amazi mu gisagara zitanguye kwibonekezaho abantu 1497 baramaze gufatwa na kolera, batandatu barapfa nk'uko vyemezwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye akabasaba abarundi guhagarika kuramukanya umuntu wese agire akazu ka sugumwe. Regideso nayo inyarutse gutanga amazi mu gisagara. Mu nama yo kuwa 4 Gitugutu 2025 Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye ari kumwe na muganga Liliane Nkengurutse ajejwe kurwanya indwara z'ivyaduka bakoze inama mu gisagara ca Bujumbura kameje kurwanya ikiza ca kolera kiriko kirarandagatana cane mu gisagara ca Bujumbura. Mukuru vyashikirijwe na muganga Liliane Ndayikengurukiye amenyesheje ko guhera muri nzero uyu mwaka kugeza ku wa 4 Gitugutu 2025 abantu 1497 ari bo bamaze kwandura kolera, nayo batandatu barapfuye. Imvo z'ico kiza nk'uko bishikirizwa na muganga Liliane Nkengurutse nuko abatari bake bihereza amazi mabi, buzu bwa sugumwe burakenye no kudakora isuku navyo bikaba vyibonekeza. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye yasavye abarundi cane mu gisagara ca Bujumbura guhagarika kuramukanya, kuba umwe wese afise akazu ka sugumwe na Regideso rero yashiramwe rigasabwa gutanga amazi meza mu turere tugeramiwe niyo kolera iriko irarandagata mu bice bitandukanye by'igisagara aca Bujumbura. N'ayandi makuru rero havuga ko inzuki nazo zoba zigiye kuzana amafaranga y'agaciro mu Burundi, niko Nestor ntawe n'iyo bashikiriza n'umushikiranganje wa mbere rero avuga ko inzuki zigiye kororwa cane mu gihugu cose kugira zisayirize mu kuzana amafaranga mvamakungu. Ubu rero buri komine ngizo bifise kandi ikigo gikomeye c'ubworozi bw'inka amajana 2 n'ikigo co kugwiza imbuto zirobanuye. Nestor ntawe ntuye akagira ati bwa bundi buzoba bubaye ubwo amata n'ubuki hamwe ibi vyo kubahiriza. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'Uburundi Nestor ntawe ntuye rero akaba yarayatangaje ko igisata c'uburimyi n'ubworozi kigiye kwitabwaho bukomeye cane, aho nk'uko rero abishikiriza ubworozi bw'inzuki nabwo bwoba bugiye kwitabwaho cane mu gihugu co, aho buri komine rero izoba ifise imizinga y'inzuki yoroye. Kagira ati hamwe buri murundi yogira n'imiburiburi imitiba 10 Burundi bwoba bubaye igihugu c'amata n'ubuki. Ikindi nuko rero muri komine yose kiye kugira ikigo gikomeye c'ubworozi bw'inka amajana 2 hamwe n'ikigo kijejwe kurwiza imbuto zirobanuye kugira ngo ntihagire imbuto zisubira kuva hanze bigatwara amadevize menshi. Mushikiranganje Nestor nawe ntuye rero akaba atera kamba nyamitaye bose gushira imitaye yabo mu burimyi, aho mbere abashaka amatongo ya leta bazoyaronswa ariko habanje kuba amasezerano na leta. Ibi rero akaba habishikirije ku munsi w'ejo igenekezo ya 6 Gitugutu 2025 mu nama yagiranye no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi hamwe n'abanyamitahe bagiye batandukanye. Ikindi rero nuko Mutama Petero Claver Mbonima serukira ODH niwe anarirongoye avuga ko CNDD-FDD dishaka gutahukana impunzi ku nguvu z'inyarugusu. Petero Claver Mbonima rero arongoye ishiramwe ODH akaba atera kamo abarundi baba mu bihugu birimwo ambasade ya Tanzania kwiyamiriza amagorwa Tanzania iri gukorera impunzi z'abarundi ziri inyarugusu na Nduta. CNDD-FDD ikaba bifisemo ukuboko kunini kugira biyomore batahuke ku nguvu. Izo mpunzi rero ubu bazimye ibifungurwa, bazimye amazi, bazimye kwivuza, ariko barasenyegwa. Abana bankiye kwiga barakubitwa bagatotezwa ngo bikunde bataye ku nguvu nk'uko bivurwa na Petero Claver Mbonima. Impunzi rero ziri mu makambi ya Nduta na Nyarugusu Tanzania ziri mu yabira kuko agatotezo bari gukorerwa na leta ya Tanzania karenze ngo bikunde bataye ku nguvu bakoranye na leta y'u Burundi. Mu kiganiro ijambo rwawe gitunganywa na Radio RPA ku munsi w'igenekezo rya 5 Gitugutu 2025, Petero Claver Mbonima yamenyesheje ko impunzi z'abarundi rero ziri Induta na Nyarugusu bariko barakorerwa mu arenze urugero kugira birukanwe ku nguvu. So mpunzi rero buzikaba zaragabanirijwe ibifungurwa bahabwa ibiro ndwi bimara ukwezi
kwimwa amazi, ntibasenya, ntibivuza, abana ntibaciga, hari abakubitwa buyoka, hari abatotezwa n'ibindi bitandukanye n'ivyo izo mpunzi ziriko zirakorerwa. Claver Mbonimpa agatera kamo abarundi bose bari mu bihugu birimwo amambasade ya Tanzania kwiyamiriza ku gatotezo kariko karakorerwa impunzi z'abarundi. Warongoye ishiramwe BDH akemeza ko leta ya CNDD-FDD bifisemwo ukuboko kunini kugira bikunde izo mpunzi ziyomore. Tangaje ku bwa Mbonimpa rero nuko n'abatashe abenshi bashika bagirirwa nabi abandi bakicwa na rirya benshi muri izo mpunzi ari izakoze imyiyerekano yo muri 2015. Ibyo rero bikaba biriko ngo birababaza abantu benshi bagiye batandukanye. Mu Cibitoke ho hariko haravugwa ibiziga bishasha vyoba vyatowe, abanyagihugu rero bakaba bariko barasaba ubutungane. Abantu rero babiri batowe bapfuye ku wa kabiri mu gitondo ku mitumba ya Ndava na Ruhagarika muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura. Ivyo biziga rero bikaba vyiyongereye ku rukurikirane rw'ibiziga birobwa cane canke bimaze amezi menshi bitorwa mu karere ka Cibitoke kandi mbibe niyo komine. Hamaze rero guharurwa ibiziga bishika 13 kuva mu kwezi kwa kane kubw'ibiharuro vy'ikimenyeshamakuru SOS Media Burundi. Wa mbere rero yamenyekanye ko yitwa Roti yaba ku mutumba Ndava kubw'intahe rero yari yavuye kumuhana iwe buca bwaho, kandi yari yashoye n'impene yoba yaguzwe 150. Nyuma rero yo kugurisha iyo mpene baraciranwa urwarwa ari kumwe n'imbonerakure banywanyi b'umwaro w'urwaruka rwa CNDD-FDD muganga uri ku butegetsi muri ako karere Nyene. Urwo rwaruka rwoba rwaramukubise cane imbere yo kumwiba ayo mafaranga, rero yari yakomeretse cane yaciye ajanwa ku kirindiro c'igipolisi, igipolisi kiranka kumutora. Kurwaruka rero rwoba rwarahawe itegeko ryo kumujana ku bitaro, ariko rwoba rwaramutaye mu ruzi Kagonuzi. Ikiziga ciwe rero caratowe bukiye bwaho caratwawe gushika ku ruzi Rusizi. Imbonerakure zitatu harimwo n'umukuru w'umutumba zarahagaritswe ku Ndava ku mvu z'ivyo vyabaye, zaciye zijanwa mu gasho k'igipolisi Bukinanyana ku mvu z'amatohoza. Ikiziga rero kigira kabiri catowe ku nkengera y'uruzi Muhira uwo musi nyene, ikindi kiziga c'umugabo catowe ku nkengera y'uruzi Muhira. Ibiganza rero bifatanijwe n'ishato. Yishwe rero atamenyekanye yaciye afubwa aho nyene. Abanyagihugu bo ku Ruhagarika bababaye saba ko bakoze iryo bara bamenyekana bagashengezwa mu butungane. Karere karangwa rero n'itorwa ry'ibiziga rikomeye cane kuko ivyo biziga bibiri bishasha vyatowe vyiyongereye ku bindi vyahora bitorwa kuva mu kwezi kwa kane. Ibiziga bishika 13 vyaratowe mu bice vyinshi vy'akarere ka Cibitoke kandi ubu na Bukinanyana. Vyinshi rero muri ivyo vyaciye bihambwa vyihuse bitamenyekanye canke bipimwe. Indongozi rero ikaba zisigura ko ari nkenerwa gukingira abanyagihugu indwara zobandukira, zigura abanyagihugu rero babona ko zidahagije, abantu barapfa bagahambwa ata muntu n'umwe abimenye. Vyabaye rero umugenzi uteye amakenga niko umunyagihugu mu Rugombo agaragaza umubabaro. Indongozi rero zikaba zemeza ko hagiye gukorwa amatohoza. Abajejwe intwaro n'igipolisi Bukinanyana bakemeza ko batanguje amatoza yimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo abo bantu bapfamwo, ndetse baremeza ko umuntu wese afise uruhara muri ubwo bwicanyi azokurikiranwa n'amategeko. Hagati aho rero abanyagihugu bo mu burengero bw'igihugu babandanya babayeho mu bwoba bagasaba ko kudahana kuhagarara. Mu Rumonge hari n'undi y'umukenyezi akiri muto yatowe yishwe yaciwe umutwe, uwo rero bubakanye ariko araronderwa. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ku munsi w'ejo. Ni ikiziga ca Eveline Mukamariza y'imyaka 20 catowe ku wa kabiri mu gitondo mu nzu yiwe iri ku mutumba Mutamu muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga bubaruko bw'Uburundi. Umukenyezi rero yoba yaciwe umutwe kubw'ivyibonekeje aho ico kiziga catowe, yagirirwa bakavuga ko ari ubwicanyi buteye ubwoba. Uwo yishwe rero yatowe mu nzu yiwe iri mu gice citwa Mujimwema
kirimwo ahanini imiryango yahungutse iva muri Tanzania. Abanyagihugu rero bakaba bababaye bavuga ko biteye ubwoba n'agahinda ko yari yugaraniwe mu nzu iwe, urugi rumaze gusiturwa, ikiziga ciwe casanzwe giciye umutwe, niko uwabibonye yigana. Umugabo rero ariko araronderwa ubwo rwahora no mu matati, wahore rero yubakanye n'umuhisi ariko araronderwa n'igipolisi bw'amasoko menshi. Umuryango urimukiye ku mutumba Mutambara uvuye muri zone Mudende muri komine yahoze ari Buyengero, rero yabaye igice ca komine Rumonge inyuma y'indinganizo nshasha mu bijanye n'intwaro. Ababanyi bakaba batangaza amakuru menshi bagiye batandukanye avuga ko rero bubakanye bahora baba mu matati, bakaba bagira bati ntibari babanye neza. Ivyo vyatera amakenga ababanyi, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu atashimye kwivuga. Bwicanyi bugira kabiri busa mu kiringo kidashika ukwezi, abanyagihugu bo ku mutumba Mutambara bariyamiriza amabi akorerwa abakenyezi ku buryo bwisubiriza. Ku bwabo rero uwo mukenyezi hagira kabiri yishwe ku buryo bumwe kuri uwo mutumba nyene ku kiringo kidashika amezi 3. Abakenyezi rero bakiri bato babiri bishwe baciwe umutwe ku mutumba umwe. Ico si igihamana ngo dushaka ubutungane bukora, niko umwe mu banyagihugu agaragaza umubabaro, kuko rero kari mu ruhagarara. Ubwoba rero buguma bwiyongera ku Mutambara. Abanyagihugu benshi basaba ko hotsimbatazwa umutekano kandi n'igipolisi kikongerezwa muri ako gace. Igipolisi rero c'Inyamirama kivuga ko cuguriye amatohoza kugira ngo kimenye abakoze ubwo bwicanyi n'icabitumye. Uwo mwanya rero ntidushobora kwemeza uwakoze ubwo bwicanyi canke icabitumye, ariko vyose biriko birakorwa kugira ngo umuco uboneke kuri ivyo, niko isoko ryo mu gipolisi ca Rumonge ribimenyesha. Hari akamo rero ko gukingira abakenyezi kariko karaterwa. Iryo bara riheruka kugwa risubiriye kwerekana ko amabi akorwa mu ngo hamwe n'ihohoterwa ry'abakenyezi ricibonekeza. Abatari bake rero bagasaba ko abakenyezi bokingirwa mu ntumbero yo kwirinda ubwicanyi nk'ubwo busubira kwibonekeza. Ababa rero ku Mutambara bakiri mu mubabaro barindiriye ico ubutungane n'ukuri ku bwicanyi bwakorewe Verine Mukamariza. Turabakengurukiye cyane mu mudahwema gukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru vya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru menshi tuba tubashikiriza hamwe n'ibiganiro byose mwumviriza kuri iyi mbonesha kure yacu ariko yanyu. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko no kubisangiza bagenzi bawe kugira zacikwa n'amakuru yose tubashikiriza. Imana bahezagire.